Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ego icyo kibazo nticyari kigoye kwishura kuko gihagaze ahanini, ikibazo cy'amakota gihagaze ahanini ku kibazo cy'amacakubiri tuzi ryari yatanguye kuvaho Jean Paul Harwa yatwara Rwanda Burundi ku izina ry'Ababirigi, asemerereye yuko hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi aho hari muri 58. Niho abarundi bamenye yuko bamwe ari benshi abandi ari bake, ariko Rwagasore yamwishuye ati mbega uribagiye cyangwa urirengagije akazi Ababirigi bakoze iyi myaka 50 bamaze badutwara batwimbikamwo amacakubiri. Rero ntibyari byoroshe gukosora amakosa yabaye ku kiringo c'Ababirigi, ko hariho bamwe barungitswe mu mashure abandi barakumirwa. Hageze aho muri 59 bati mu Rwanda nibihinduke, abo bari barakumiriye babaha ubutegetsi abandi barabirukana. Mu Burundi baragerageje imyaka itari mike ya mbere yo kwikukira ko icyo kibazo bogitorera inyishu, kandi ahanini byari bihagaze ku bibanza bya politike. Ni nacyo gituma nka leta ya mbere ya Rwagasore, Mushikirangoma wa mbere n'icegera ciwe ntibari basangiye ubwoko Ababirigi bise etni, kandi atari byo. Rero icyo cy'amakota cyamyeho naho kitari cyanditswe, ntawe ari kubahuka muri icyo kiringo gushinga leta ihurikiyemo gusa ubwoko bumwe. Muze murabe niyo abashakashatsi bariko bararaba iby'Uburundi, amaso ahagaze kuri ivyo nyene. Ni kuvuga ko ni ingwara dufise tutarashobora gutorera umuti ugeragezwa n'uyo nyene, ariko ahanini cyari gikomeye nuko abantu bikuramo ivyo bintu buhoro buhoro bakaba Abarundi, bagashingira ku vyo umuntu ashoboye, ntibashingire ku ivyo vy'amoko. Rero aho haziye intumbero ya politike bise gushira hamwe, politiki y'ubumwe ya unité nationale, ivy'amakota naho bitari byanditse byaragarutse. Turavye n'amapolitike yahabaye, ikibazo abari bakumiriwe bama bazana cari kijanye n'ivy'amoko n'ivy'intara, ivyo turabizi mu kahise kacu. Rero kuri leta yarongowe na Premier Ministre Sibomana Adrien, ikota yashizweho yari 50-50. Abahutu n'abatutsi bari muri leta, niko babigenjeje. Na komisiyo yari ijeje kwiga
ico kibazo nyene c'ubumwe bw'abarundi naho nyene bagize 50-50. Ndadaye atwara leta ya mbere, ashinga leta ya mbere, we yazanye ibindi biharuro agize 60-40. Rero izo kota tuvuga muri Arusha ahanini naho zavuye, kuko Frodebu yamivuga ati twe twarabishize imbere, aho twavuga twayaga Kajaga naho nyene byaragarutse, ati ibyo bita les forces de changement démocratique, imigambwe ine ironke 60%, abandi baronke 40%. Ibyo byarabaye niko byari bimeze. Rero Yarusha nitwaca tubica iharuhande, kandi byari byeretse yuko ukushira hamwe muri leta bishobora gufasha. Ariko ikintu kitari kimeze neza nuko hari bamwe bashaka yuko ayo makota yogumaho, bakemeza no mu ibwirizwa shingiro yuko ayo moko atatu ariyo agize Abarundi. Ivyo cyane cyane byavuye muri G7, ariko twaragerageje gushiramwo amazi gatoyi, tuvuga tuti naho ayo makota yohaba ntaze agumeho, tuze turabe ko ugushira hamwe kw'Abarundi ari processus de réconciliation, justice transitionnelle, vyakoze neza kugira ngo Abarundi basubire kuba Abarundi baticanamo muri ivyo. Iyo niyo yari intumbero nyamukuru twashitseko, turi hagati y'imirwi, bamwe bavuga ati bigumeho vyamwoko bigumeho, abandi bavuga ati oya vyuvaho. Izo ngingo rero zafashwe kubera ico kibazo c'amoko. Turashinga rero yuko hazoba nk'imyaka 10 hari processus de réconciliation. Ivyo benshi ntibabizi kuko birebire no mu masezerano y'Arusha. Hazoba gusubira kuraba yuko ayo makota agikenewe. Ariko turavye ko vyagenze, nukushira iruhande ayo masezerano nyene, nata n'inzira irashe iboneka yuko Abarundi bagiye mu nzira yo gusubiza hamwe, ahubwo ico twita mu Gifaransa ethnisation ikomeye kurusha. Turabona yuko ivyo by'amakota byazanye ibintu bitari byiza, kubera Abarundi batari bake ntibarakira ayo macakubiri, ntibarakira ubuhutu, ntibarakira ubututsi ngo babe Abarundi. Niyo ntambamyi nkuru tubona, kandi tukabona yuko n'ibyo by'amakota byashobora gufasha ko bose baguma bari hamwe. Leta y'ubu yashize hanze ayo masezerano ntibikurikiza. Turavye n'icegeranyo c'inama yabaye Geneve, kana neza yuko leta itashoboye kwishura ibibazo yabajijwe, kandi amaraporo yerekana rwose yuko ayo makota atacyubahirizwa. Vyiza rero bo kwikebuka, bagasubira guhamagaza Abarundi bakicara hamwe mu mashirahamwe atandukanye, areba muri politike, yaba muri société civile, bagasubira bakaraba kuko yuko ugusubiza hamwe kw'Abarundi koshoboka, uko iyi leta sivyo iriko irakora.
murakoze. Notre site itorero. wezi itatu akaburungu itorero akaburungu org. Itorero, itorero, itorero. Bienvenue dans votre site.